haleluya. Uwiteka some za zandiko zimwe za zindi nyene wandika na kera wibagiye, azisome 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 azisome. Reka ndakubwire, ntaza azisoma gusa, azagira gute, aza yandika n'inyandiko. Turashimiye data wa twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo aragahezagirwa, we yaduhaye no mwanya. Imana nishimwe, Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashimiye uburongozi kuri uyu mwanya mwiza baduhaye kugira ngo dukorere ishengero. Imana nihabwe icubahiro. Twazanye iby'umubiri gusa, ariko kandi twazanye n'iby'umwemu. Imana nihabwe icubahiro. Ndashaka dusome amajambo y'Imana. Turasoma Abanyefeso igice cya 3 umurongo wa 20. Abanyefeso 3:20. Badusomere n'inguvu nyinshi n'ubushobozi. Umurongo wa 20 turasoma mu izina rya Yesu. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Amen. Samueli wa mbere 11 umurongo wa 4 n'uw'icenda. Samueli wa mbere 11 umurongo wa 4 n'uw'icenda. 11 umurongo wa 4 turasoma mu izina rya Yesu. Ngo nuko intabaza zishitse i Geriyari ho kwa Sawuli zibarira abantu uko bibaye. Abantu bose baraturikisha bararira. Umurongo wa 11 w'icenda. Maze babarira zantabaza bati mubarire abo yabeshi Geriyadi ko ejo ku gasase bazobatabara. Mubarira y'Iyabeshi Geriyadi ejo ku gasase muzotabarwa. Yeremiya 31 umurongo wa 16. N'ubushobozi bwinshi n'imbaraga nyinshi. Yeremiya 31 umurongo wa 16. Niyo teme y'uyu munsi, uyu murongo. Yeremiya 31 umurongo wa 16. Uku niko Uhoraho avuze. Agize gute? Avuze. Uza ijwi ryawe ntiririre. N'amaso yawe ntakorora amosozi. Amaso yawe yagukorora amosozi. Kuko ibikorwa byawe bizokwishurwa. Bigiye kwishurwa. La pose pelemande flando. Subiramo. N'imbaraga nyinshi tujane. Uku niko Uhoraho avuze. Uku niko Uhoraho agize. Uza ijwi ryawe ryo kurira. N'amaso yawe ntakorora amosozi. Kuko ibikorwa byawe bizokwishurwa. Niko Uhoraho avuze. Uko niko Uhoraho agize. Iki gitondo niko Uhoraho avuze. Avuze ngo buzijwe ryawe ryoye kurira. N'amaso yawe gukorora amosozi. Kuko ibikorwa byawe biriko biribukwa. Amashikanwa yawe ariko aribukwa. Uyu mwanya umaze muri kino kibanza uri kuribukwa. Niko Uhoraho agize. Amina. Buzijwe ryawe ryoye kurira. Ayiwe, undamukiriza wicaye iburyo n'ibubafu, umubwira ati buzijwe ryawe ryoye kurira. Mubere umuvugishwa muri kino gitondo. Reka ndakubwire, ni protokole y'ijuru yatumye mwicarana. Kugira ngo umuhanurire, umubwire ngo buzijwe ryawe ryoye kurira. N'amaso yawe yoye gukorera amosozi. Uko niko Uhoraho yantumye.
yantumye kubabwira ngo aje kubahanagura amarira, aje guhoza amarira abantu. Sinzi igihe umaze uri kurarira. Hariho abantu ngo bamaze iminsi bariko bararira, hariho abantu bamaze amezi bariko bararira, hariho abantu bamaze imyaka bariko bararira. Sinzi biriko birabariza, ariko icyo nzi ni kimwe gusa, icyo nzi ni kimwe gusa, nuko Uwiteka yambwiye ngo buza ijwi ryawe ryoye kurira n'amaso yawe gukura amosozi, kuko ibikorwa byawe uhoraho yabyibutse. Uyu mwami Yesu afise ubushobozi bwo gukora ibirengeye cyane ibyo tumusaba n'ibyo twiyumvira. Afise ubushobozi bwo kuguhanagura amarira adakoresheje igitambara, afise ubushobozi bwo guhanagura amarira adakoresheje papiye mushwara, afise ubushobozi bwo kuguhoza amarira adakoresheje ishuka cyangwa igitenge, afise ubushobozi. Ayiwe, afise ubushobozi bwo kuguhoza amarira yo mwibanga yamenyekanye, afise ubushobozi, afise imbaraga zo kwishyurira amadeni ya kera n'aya vuba, afise ubushobozi bwo gukiza indwara za kera n'iza vuba. Buzi ijwi ryawe ryoye kurira, niwe wenyene, niwe wenyene ahoza amarira adakoresheje papiye mushwara, adakoresheje ikintu na kimwe, yavuga ijambo rimwe gusa, umutima wawe ukaruhuka, umutima wawe ukaruhuka. Afise ubushobozi bwo kurwanira intambara izimenyekana n'izitamenyekana, afise ubushobozi, afise ubushobozi, afise ubushobozi, afise ubushobozi bwo gukora ibirengeye cyane ibyo usaba n'ibyo wiyumve. Uko niko agize, 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 uko niko agize. Arashaka wizere gusa, arashaka ududu kwizera muri kino gitondo. Yaje kuguhoza amarira, yaje kuguhanagura amarira yayandi yo mwibanga, yayandi umaze iminsi urira mu gitanda, urira imbere y'igitanda, urira amasengesho. Yantumye ngo ndakubwire afise ubushobozi bwo guhanagura amarira. Afise ubushobozi bwo kurera imfuvyi zigakura. Suba bitanguye niko yahoze, niko yamye, seja bitanguye, seja bitanguye niko yahoze, niko yahoze. Afise ubushobozi bwo gutanga abana, afise ubushobozi bwo gutanga abana. Ngo niwe azaraba mu nda y'ingumba, ngo ntabone y'umwana, ngo ariko akabona ihanga. Yo, ngo yageze kwa Zakariya, ngo asanga bafise ikibazo, abaganga badafitiye inyishu, abahoza amarira, abahoza amarira. Arababwira ngo muzosama inda kandi muzovyara umwana w'umuhungu, muze mumwite Yohana. Afise ubushobozi bwo gutanga abana. Nabonye mu makiyongozi afise umwana ashaka gutanga, ariko yabuze umwakira. Ari gitondo navuze ngo mwakire, wowe wari umukeneye mwakire, wowe wari umukeneye mwakire. Yageze kwa Aburahamu asanga bafise ikibazo cy'umwana, aramubwira ati Aburahamu, Aburahamu we, umwaka ugeze aha nyene ugeze, nzogaruka iwawe Sara afise inda. Kubwa amarira amaze igihe kirekire, ngo Sara aravyumva ngo atwengera mu mutima, aravuga ati jewe ngira nkwiza imyaka 89 niyo mfise, none umubiri wanje uramaze kuba kaheze. Imana ikiramubwira ngo ewe Aburahamu we, ndumvise ko Sara twenze, ariko mbere ntakibaye umwe, abaye amahanga, abaye amahanga. Haleluya, abaye amahanga. Yari amaze imyaka 99 Aburahamu atararonka umwana, ku myaka 100 aronka umwana. Arabari bamaze imyaka 10 batagira abana, ku 11 baronka umwana. Arabari bamaze imyaka 5 batagira akazi, ku wa gatandatu baronka akazi. Nawe sinzi imyaka ugeze, ariko ku mwaka ukwirikira ushobora kuronka icyo umaze igihe kirekire. Uri kurarira, uri kuraririra, uri kurasengera, muzi ijwi ryawe ryoye kurira.
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Abatagira abana, oh, bamaze imyaka miremire, bararize barihanaguye, ariko ku mwaka ukwikira aronka umwana. Ubuzijwi ryawe ryoye kurira, kuko Uhoraho ashoboye gukora ibirengeye cyane ibyo musaba n'ibyo wiyumvira. Hari umumama ku ishengero yari amaze imyaka 3 inda ziguma zikoroka, aragenda kwa muganga, baramubwira ngo ufise umugwi w'amaraso O negative, ntuje n'umugabo wawe ntibizokunda, inda zimara igihe kire kwa zisama zikoroka, ngo waramaze kurengerana, waratebeje kwiteza urushinge ntibigikunda. Akamazi wa 6 ugusengera abagwayi, ati sengera ibyananiye abaganga, ku Mana birashoboka. Ku mwaka ugira 4 muri uku kwezi kwa 3 abarose umwana, agiye gusubira kwa muganga, asanga Imana yakoze ibirengeye cyane ibyo yayisabye n'ibyo yiyumviriye. Asubiye kwa muganga, basanga ntagifise O negative, basanga afise O positive. Ishoboye gukora iyakoze ibyo, iyihindura umugwi w'amaraso. Mbega ni igiki kinanira? Mbega hari kinanira Uwiteka? Kirahari. Nta kintu na kimwe kinanira Uwiteka, nta na kimwe. Nicyo gituma iki gitondo yatanze itangazo ngo buzijwi ryawe ryoye kurira, n'amosozi yawe yoye gukora amosozi. Iki gitondo Uwiteka arashaka ko wizera. Niwaza afata amazi y'umugabo akayahuza n'amazi y'umugore, hama sinzi ko bihindura homogene, ntumbaze. Hama ngo ibyo bintu bikagenda mu nda, ngo bigahurira muri iterisi. Ayo mazi akavamo amagufa. Iyumvire ikora ibyo, ayo mazi akavamo amaguru, ayo mazi akavamo umushatsi, ayo mazi akavamo amaso, ayo mazi akavamo amatwi. Mbega ibi bintu Uwiteka yabikoze gute? Niwe wenyene amarayika b'abami bo mw'isi. Hari umwami yitwa Senakerubi, usomye Yesaya 33:37. Uyu mwami w'Ashuri ngo arungikana icyetu umugabo yitwa Rabushake, aramubwira ngo iki cyetu ugenda ugisomera Abiyuda, ubabwira ati mwoye kumvira umwami Ezekiyeli, ati kuko uyu mwami ntazoshobora kubatabara, uyu mwami ntazoshobora kubakiza mu biganza byanje. Mugende kumwizigira cyangwa kwizigira ku mwami wa Egiputa azobatabara. Ngo ni nko kwizigira irenga rivunitse, ngo kandi niyo Mana mwishimiye, ngo ntizoshobora kubatabara mu biganza byanje. Uyu mwami arabasuzugura kugeza aho ngo bamenyekana bo mwami Ezekiyeli, babwira Rabushake ati Rabushake we, basi turakwinginze udutuke mu kirimi cy'igisiriya kuko tucumva, woye kudutuka mu rurimi abantu bumva. Arababwira ngo umwami yantumye kubatuka mu rurimi abantu bumva. Ngo mbere naho yo batiza amafarasi 200,000, ngo ntimworonka n'ingabo zo kubigenderako. Abatuka ibitutsi biteye isoni uri kurasoma by'umwanda mukuru na mutoyi. Arababwira ngo kandi ngo ingabo zanjye zisesekaye muri kino gihugu, ngo nubwo zoyora umusenyi, ngo ntizoro nkuzuye ikiganza, ngo zikandagiye mu mazi gusa, ngo amazi yokama. Ababwira ngo n'igisirikare cyo giteye ubwoba, ati byo bavyiza rero muje kumwisaba. Ngo maze ngo Rabushaka atanga urwandiko ngo rungikira umwami Ezekiyeli. Umwami Ezekiyeli ngo ararusoma, arutwara mu ngoro y'Imana, ngo maze ngo yarugaranzura. Aravuga ngo Mana Uhoraho, se umwami wacu Yesu Kristo, raba runo rwandiko yatwandikiye. Mwami Mana, nawe usomye mburi ijambo ryo kumwishyura, mburi inyishu yo kumuhereza.
none Senakerubi ndakwinginze umunyishurire, kuko wewe ntuza wigera ubura inyishu utanga. Haleluya. Uwiteka ngo asome urwo rwandiko yiyicariye mu ijuru. Haleluya. Aravuga ati ewe mwami Ezekiyeli, no Senakerubi yavuze, nanjye ngiye kuvuga. Matosi ya mande gloria akirasha ukuntu kuwiteka agize ngo buzirwe ryawe yoye kurira. Haleluya. 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 Aramubwira ngo uyu mwami ngiye kumwishyura, kandi jewe sisubizanya nawe, ndavuga ijambo rimwe gusa, hama amahanga yose azamenye ko Uwiteka akora ibirengeye cyane ibyo tugize gute, ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira. Aramubwira uwo mwami ngo ibi ngo ndabikoze ku bwanje, ngo no kubw'umusabyi wanje Dawidi. Hari ibintu Imana izikora ku bw'ababyeyi bacu b'imwemu. Uwanyumvise ambwire amen. Dawidi ntiyari akihari. Dawidi ntiyari akihari. Papa prophet ntiyari akihari. Haleluya. Haleluya. Ngo umwami akora ikintu, ngo arugike umumarayika nta nubwo yiziye. Umumarayika ngo aca mu ngabo 185 ngo by'abasirikare, ngo basanga mu gitondo n'imihindigiti. Ngo abahungu biwe ngo mu gitondo baca barazinduka, baca bamubwira bamusumiraye adashitse Buyuda. Haleluya. Uwiteka asome za zandiko zimwe za zindi nyene wandika na kera wibagiye, azisome 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 azisome. Reka ndakubwire, ntaza azisoma gusa, azagira gute, aza yandika n'inyandiko. Yo muri Yohana 8 ngo abafarisayo ngo bafata umugore yafashwe agira gute, asambana, ngo bace baramuzana, ngo bamuzanira Yesu. Baramubwira ati mwami Yesu, twafashe uyu mugore asambana, kandi ibyagezwe bivuga gute? Bivuga ngo umuntu wese afashwe asambana agire gute, yicishwa amabuye. None wewe urabivuga ku iki? Yesu ngo aca arunama, aca yandika hasi, arandika ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, yo niko rwatumye itanga umwana wawe kinege, kugira ngo umwizera wese virigire naza ferubi virigire, ariko ahabwe ubugingo butagizeni, ubugingo budashira. Ayiwe arabandanya ngo kuko umwana w'umuntu ataje gucira urubanza abari mu isi, ngo ariko abari mu isi bose bagire gute, ngo bahabwe ubugingo butagira gute, ubugingo budashira. Amaze kwandika izo nyandiko ngo acararangamiza, arababwira ati muri mwebwe ubutagira icyaha nagire gute, namubanzibuye. Acarasubira arunama, kuko uyu mumama yari korarira, aramubwira arandika ati buza ijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yoye gukurura amosozi, kuko ibikorwa byawe utazosubira kubikora ukundi. Uhereye umunsi ndakwejeje, ndakugize icyaremwe gishasha, uravutse ubwa kabiri, ucitse nk'umwana w'Imana atigeze akora icyaha na rimwe. Ntiyagaruka ijyaha cyarasimbira muri Yeremiya 29:11. Aramubwira ati kuko ibyumviro nkuyumvira ko atari ibyo gutegwa amabuye, ariko ni kugira ngo uronke ibyizigiro byo muri kazoza. Niba ataha ugenda usoma inyandiko, ugenda usoma inzandiko umwami Yesu yaguhandikiye. Ushyitse muri bisi ubone hariya imbere handitse mene tekere ufarisine. Yandika inzandiko ku buzima bwawe, yandika inzandiko ku muryango wawe, yandika inzandiko, yandika inzandiko. Uyu mugore aba arahanaguwe amarira, yarabandanije arira. Sawa. Haleluya. Yabandanije arira. Ezekiyeli 16. Haleluya. Birambwira ngo hari umwana yavutse aratabwa, ngo atabwa na nyina wiwe yamugiriye ku gise,
atabwa na nyina wiwe yamutwaye amezi 9 mu nda, ngo amaze kumubyara ngo aragenda ngo aramujugunya, ngo ntiyamwoza, ntiyamwambika pamperse, ntiyamugira ligatire di cordo, ngo aragenda aramujugunya. Ngo Kristo Yesu amugezeko aramubwira ngo buzijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yo gukorera amosozi. Ngo Kristo Yesu amugezeko ngo murabishe amaso y'imbabazi. Ku murongo wa 6 aramubwira ngo nubwo uri kuratembagara mu maraso yawe, ngo nanje ngo nta bitambara mfise, nta n'impuzu zo kwambika mfise, nta n'amazi mfise, ariko ndagufitiye ijambo rimwe gusa, ngo ngaho baho, ngo ngaho baho, ngaho baho, ngaho baho Tanasha, ngaho baho, ngaho baho, ngaho baho, ngaho baho, aho baho mera. Haleluya, haleluya, ngaho baho. Yaraguteretse aravuga ngo ngaho baho, genda ubeho. Uyu mwami ashoboye gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumviye. Niwe azafata umwana avutse, hama nyina we akamusiga ku ngoyi, agapfata abonye wabyaye, uruyoya rugakura rutazi isura ya nyina wago, hama Imana igasigana uruyoya rutazi nyina, ikarurera rugakura, hama imiryango ikarutererana, bakavuga ngo uyu mwana ntacyo azovamwo. Imiryango ikavuga ngo uyu mwana yadukanye ingeso mbi, uyu mwana ngo ariko yarenguka imbere y'Uhoraho, agafukama agasenga, Uhoraho akamubwira ngo buzijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yo gukorera amosozi, ngo ni jewe natumye ubaho, ni jewe natumye uvuka, nzokugira papa wana, ndakugire na mama wana. Uwo ni Uwiteka, uwo ni Uwiteka. Reka ndangirize kuri bano Bisirayeli. Tugiye muri Kuvayo 2:23 ngo Bisirayeli ngo barataka, ngo baraboroga, ngo batakishwa, ngo n'uburetwa abanyegiputa bariko barabakoresha, ngo maze uko gutaka kwabo, ngo maze uko kuboroga kwabo, ngo kuraduga gushikira Imana mu ijoro, ngo Imana ngo yibuka isezerano yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo iramanuka isanga umugabo yitwa Mose mu bugaragwa, aragiye intama za sebukwe, iramubwira ati yewe Mose, nabonye ubwoko bwanje ingene buriko buratakishwa, ngo ndamaganye bari mu Egiputa, none manutse kubatabara, none nzamene kubatabara. Ati Mose, ndagutumye ugende kwa Farawo umubwira ati rekura ubwoko bwanje. Mose aramubwira ati Mana, erega ninagenda ntibazonyemera. Imana ibaza ngo Mose ufise iki? Mose aravuga ngo ufise inkoni. Imana imubwira ngo yiterere hasi, ngo yiterere hasi ngo uhinduke inzoka. Agize ngo yiruke, Imana imubwira ngo gumaho nyene yongera uyitore ngo uhinduke inkoni. Imana iramubwira ngo Mose abaza Imana ati Mana, none bano bantu nzobabwira ko witwa nde? Ekivuga ngo yitwa gute? Ngo nitwa Ndondiwe. Uzoba ati Ndondiwe yabantumyeko. Haleluya. Imana ibwira Mose ati Mose, hejuru y'iyo nkoni ntuzokwitwaza inkoni gusa, ariko uzokwitwaza izina. Hejuru y'inkoni witwaza iki? Witwaza izina. Witwaza izina. Ugiye gusaba akazi ntiwitwaze diplome gusa, itwaza izina, itwaza izina. Ugiye kurondera visa ntiwitwaze pasiporo gusa, hejuru ya pasiporo itwaza izina, itwaza izina, itwaza izina, itwaza izina, itwaza izina. Ugiye kuresha. Muranyumvise, muranyumvise, muranyumvise. Igituma bakwase wagiye mu izina ry'iwawe, ariko Uwiteka aravuze ngo itwaza izina, itwaza izina, itwaza izina, itwaza izina. Iri niryo Petero yavuze
mu Vyakozwe n'Intumwa 12 kuko atari izina twahawe munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo, atari izina ryande, atari izina rya Yesu. Niryo ryonyene ryahawe Abemawusi, niryo ryonyene ryahawe Abanyamaramvya, niryo ryonyene ryahawe, niryo ryonyene ryahawe abantu bakwiye gukirizwamo, nta rindi zina. Mbega izina rimara imibabaro, mbega izina rimara amababaro, mbega izina rimara agahinda, mbega izina ribesha mu mazi abatagira shinge na rugero, mbega izina, mbega izina, mbega izina. Goliyati wabonye Dawidi wagiye kumurwanya, aramubwira ati mbega kuje kungwanya witwaje inkoni, wibaza ko jewe ndimbwa? Aravuga ngo ndagusuzuguye, ngo suzuguye ngo n'ingabo zanyu, ngo suzuguye n'Imana yanyu. Dawidi aramubwira ngo egome, jewe kunsuzugura, uwo nsuzugura bigakunda, n'ingabo zacu zisuzugura bigakunda, ariko sindaguteye mu izina ryanje, ndaguteye mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Mose acaragenda washitseyo, Imana iramubwira ati muze mubwire Abanyegiputa mubaka ibintu by'agaciro, ntimuzobasabe yebo, mwava mugira mwibara ryo muramvya murabona ko rinyerera mukanyerera, muzobasabe ibinzahabu. Haleluya. Imana ibaha kurabwa neza, Imana ishimwe. Mugiye muri Egiputa, Imana itanga itangazo, irababwira ati mw'Abisirayeli banje, Abanyegiputa barabasuzuguye, babasuzugura n'amasezerano, ngo barabakubise murabakubitika, ngo kandi babakubise babasuzuguye, ndabita imfura, ndabita imfura. Ngo Imana muri Egiputa ngo ikora ibintu 10 bihemukira Abanyegiputa. Ngo no mu rugendo ko kuva muri Egiputa, ngo Imana ikora ibintu 10 binezereza Abisirayeli. Haleluya. Ngo baragenda, ngo bagiye bageza ku kiyaga gitukura, ntabwo gitukura, ikiyaga gitukura kiraba. Abisirayeli ngo bageze ku kiyaga, ngo baravye imbere babona nta nzira hari kiyaga, ngo baravye inyuma babona ingabo za Farawo, ngo bahindukirira Mose baramubwira ati Mose, mbega muri Egiputa nta mva zari zihari kugira ngo tuzane gupfira ino? Baravuga ngo tubonye ikiyaga gitukura. Mu yandi majambo bageze kuri rurya ruzi, barubonye, babonye n'inyuma, babona ingene amaraso yabo agiye guseseka muri kijya kiyaga. Baravuga ngo tubonye ikiyaga kigize gute? Tubonye ikiyaga gitukura, turashize. Ngo Abisirayeli bidogera Mose, Mose buri jambo abishura, ngo maze Yosuwa arahaguruka afata ijambo aravuga ati mbega yemwe mw'Abisirayeli, mbega nta mana mwabonye, mbega ko mwidodomvye nta mana mwabonye, mbega ko muriko murarira nta mana mwabonye, nta mana yabakijije urubura, nta mana yabakijije inzige, mbega murayibagiye aka kanya, nta mana yabarinze umwijima, nta mana yarinze ifura zanyu, mbega muravyibagiye. Abisirayeli bavyumvise ngo amarira mu mutima yabo arakama. Haleluya. Ngo maze ngo bizere Uwiteka, bamaze kwizera Uwiteka, ngo Mose arahaguruka, ngo arababwira ati yemwe Abisirayeli, uku niko Uwiteka agize, buzi ijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yo gukorera Mosozi, kuko Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kugira gute kubabona ukundi. Urashaka kunamika amaso, ndagusabe wunamika amaso, ndagusabe wunamika amaso, ubwire umutima wawe ati umutima wanje uko niko Uwiteka agize.